Tekana umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonisha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye ku murango kuri uyu wa gatandatu. Turi kwigenekezo rya 2023 munyonyo 2024. Murabimenyereye ko tubageza ko amakuru menshi yo bitangazwa ku mbuga ngurukana bumenyi mu bimenyesha amakuru ibyavuye mu matoza yacu tuba twakoze hamwe n'ayandi menshi turungikirwa n'amasoko yacu dufise irya nino. Umwanya rero tugiye kubagezaho byinshi bigiye bitandukanye tuza kwibanda ku ngingo harimo politike, imigendere y'u Burundi n'amakungu, ubutungane hamwe n'umutekano. Ntuze gucikwa mu kanya gato turaza kubagezaho ingingo nkuru tuza kwibandako. Reka tutangura aya makuru tubaramutsa kandi tubaha ikaze mwe mudukurikiye muri ku migabane ya kure Amerika. Twese turabakengurukira cyane, mu Buraya namwe turabakengurukira cyane, bari muri Aziya, Australia, Antarctica hamwe n'ahandi namwe turabakengurukira cyane ko mudahwema gukurikira ivyo tubagezaho yaba ibiganiro canke amakuru. Mu ngingo nkuru rero z'aya makuru tubazaniye muri uyu mwanya, ingingo ya mbere tugiye kubagezaho ibirabana n'ubutungane ariko bifatikanije hamwe na politike hamwe n'umutekano mu gihugu c'u Burundi. Radio Empire ijwi ry'abanyagihugu ihejeje gutangaza ko amakuru yaronse amenyesha ko umugambi wa President Ndayishimiye kugabanya abafungwa uburizwamwe n'ibihangange muri CNDD FDD. Abavugwa muri ivyo bihangange ni umukuru w'iperereza General Habarurema hamwe n'umukuru w'ingabo z'u Burundi General Niyongabo, ngo byivangamwe rero bakanka ko abafungwa bamwe barekurwa nk'abafungwa ba politike na cane abanywanyi b'imigambwe MSD hamwe na CNL. Turaza kugaruka rero ku vyuko abo ba generali babiri bariko babuza gushira mu ngiro itegeko Varisito Ndayishimiye yoba yaratanze mu ndwi iheze, mugero yatangaje ko hari abanyororo bagiye kurekurwa ku buryo ibice bishika kuri 41 kwijana by'abanyororo bari mu ibohero mu mabohero agiye atandukanye bagiye kurekurwa. Ntuze gucikwa rero nivyabo ba generali babiri bariko barakora kugira ngo abantu batarekurwa. Nayo rero si ico gusa tuza kubagezaho, ahubwo mu migendere y'u Burundi n'igihugu ca Serbia hari abantu benshi bariko babaza ivyo babona mu ikete umunyabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima aherutse kurungikira abashikiranganje bose uko ari ukuri. Amasoko yacu rero aremeza ko iyo kete ari ukuri kandi n'ivyo rivuga ari ukuri. Bivuze ko ikete rya Jerome Niyonzima rivuga ko ambasade ya Serbia na Nairobi iherutse kumenyesha leta y'u Burundi ko gusaba visa ya Serbia ubu bishobora gukorwa biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ariko kandi hari n'amakuru ariko avugwa hirya nino tuza kubaherezaho umuco kuri ivyo vyo kuja muri Serbia ku barundi babikeneye. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Mu ndwi iheze ari mwibohero rikuru rya Muramvya, President Ndayishimiye yaratanguje isekeza ryo kurekura abanyororo 5,442 bafungiwe ivyaha bito. President Ndayishimiye rero akaba yaratanze n'indwi zibiri gusa kugira ngo ico gikorwa kibe carangiye mu mabohero yose uko ari 11. Gusa rero amakuru atugeraho nuko mu mabohero agiye atandukanye hari abantu bavuga ko hari abantu bari ku ntonde z'abarekurwa basomwe mu bataha bakaja gutekera utwabo, mu nyuma rero bakaza bumva ngo ivyabo zirwa nyuma batahura n'ingene rero bagumizwa mu minyororo kandi baba bamaze gusomwa mu bataha. Mwibohero rikuru rya Mpimba naho nyene ishavuriraniga ku banyororo bakurwa ku ntonde, abandi rero bakaba bamaze gusomwa mbere bahejeje no gutekera bakaza bumva ngo ntibataha. Haruguru rero bw'abanyororo bavuga ko bamaze gusomwa Procureur General de la République Leonard Manirakiza yabajije amazina y'abatware imitumba n'amakomine bavukamwe bamwishura ko batabazi kubera bafunzwe imbere ya 2020. Nabo rero aca abagumiza mu mpimba. Ariko ico gikorwa Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu turavuga rero bw'ico gikorwa cyo kubuza bamwe gutaha. Iyo radio irongowe na Bob Rugurika ikaba yemeza ko hari umugambi wa President Ndayishimiye wo kugabanya abafungwa
uriko uraburizwamwo n'ibihangange bibiri muri CNDD FDD. Abari mu murwi rero washinzwe gushira mu ngiro iyo ngingo y'umukuru w'igihugu bavuga ko umukuru w'iperereza General Habarurema hamwe n'umukuru w'ingabo z'u Burundi General Niyongabo bavyivangamwo bakanka ko abafungwa bamwe barekurwa n'abafungwa ba politike na cane abanywanyi b'imigambwe MSD hamwe na CNL. Amasoko yacu rero akaba amenyesha kandi ko izo ntwazagabo zibiri zinategeka ko bamwe mu banyororo baba bahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu bagumizwa mu bahero. Abagize uwo murwi rero bakaba banegura ingene ingingo y'umukuru w'igihugu itariko yubahirizwa kugira ngo bamwe bave mu munyororo. Ariko rero ico mwomenya nuko Varisito Ndayishimiye we yatanze itegeko ryo kurekura abafise ivyaha bito. Varisito Ndayishimiye yavuze neza ko abapfunzwe bagirizwa gufata ku nkovu canke imvo za politike no guhungabanya umutekano batarimwo mu bazorekurwa. Gusa rero bamwe rero bakibaza imvo ziriko zitumwa hata wundi murwi w'abanyororo uriko usohorwa mw'ibohero kuko abaheruka ari abo mw'ibohero rya Muramvya gusa. Bamwe bati hama uwavuze ko niba adashoboye gutwara ntiyihenze, hamwe baravuga ngo ndabarekura nawe wanka umukuru, abo bose karashobora kubakura bagararije ingingo yiwe none bazomwubaha ryari? Ngo mbe no gutinya amategeko canke no gutinya amategeko y'umugambwe wo gutinya amategeko y'igihugu ngo ntahuja? Niko bamwe bariko bavuga bemeza ko Varisito Ndayishimiye ivyo bihangange muri CNDD FDD vyoba biriko biramurusha ijwi. Ni gutyo rero vyoba vyifashe, gusa nk'ubutumwa bwa Hejuru TV twababwiye neza ko abafashe ku nguvu abafunga imvo za politike bazorekurwa atabarimo nk'uko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yabitangaje. Ariko murumviriza ko rero ko mu mirwi igiye itandukanye mu mabohero menshi hari abanyororo benshi baba basomwe ku ntonde z'abarekurwa ariko mu nyuma bamara gutekera utwabo bakaba batarekurwa. Iyindi ngingo rero tuzonabandanya no kubakurikiranira kugira ngo mwumve uko vyifashe. Viza ya Serbia. Hari abantu benshi rero bariko babaza ivyo babona mw'ikete umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima aheruka kurungikira abashikiranganje bose ukari kuri. Amasoko yacu aremeza ko iryo kete ari ukuri kandi n'ivyo rivuga ni ukuri. Kete rya Jerome Niyonzima n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi rivuga ko ambasade ya Serbia Nairobi yarutse kumenyesha leta y'u Burundi ko gusaba viza ya Serbia ubu bishobora gukorwa biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Abavyifuza rero bakaba baca ku rubuga rwa internet welcome to serbia.gov.rs /help. Urwo rubuga rero rukaba rukwereka ivyankenerwa utegerezwa kurungika, rukongera rero rukakwereka ko uriha amafaranga ya viza. Ivyo rero bitegerezwa gukora n'imiburiburi imisi 20 y'imbere y'itariki y'urugendo. Gusa rero umenya neza kuko hari benshi bariko babaza ngo Serbia asubiriye kugurira abarundi. Iki kintu rero ni ukucumva neza kugira ntihagire abigiga mukiza ngo bibe abarundi. Kuva bahagaritswe ko abarundi baja muri Serbia batabanje gusaba viza, kuja muri ico gihugu rero bisaba kubanza kurondera viza nk'uko bigenda no ku bindi bihugu. Ambasade ya Serbia rero kaba iraba Burundi iri Nairobi muri Kenya. Kugeza ubu rero vyahora bisaba kubanza kuja Nairobi kurondera viza, cahindutse rero nuko kurondera iyo viza bitagisaba kuja Nairobi. Umuntu rero arashobora no gusaba iyo viza aciye mu buhinga ngurukana bumenyi. Ku kibazo cyo kumenya nimba uwusavye viza wese aca ayironka, nta nyinshi tugifitiye. Kumbure ukwije ibisabwa byose arayironka, ko abantu bazoza baranasaba n'iyo viza rero bakadusangiza n'intahe zabo, niko tuzobibamenyesha uko vyifashe. Kete rya Jerome Niyonzima rero rivuga ko hoba hariho ingingo nshasha Serbia yoba yarafatiye abarundi, risaba abashikiranganje kumenyekanisha ubwo buhinga bushasha bwo gusaba viza ya Serbia. Abantu rero batahagabiye rero bazokwibwa utwabo n'abazobabwira ko bashoboye kubasabira iyo viza. Ibisabwa rero kugira uronke viza ya Serbia nta bitandukanye n'ibisabwa mu kurondera viza n'ibindi bihugu vyo mu Buraya. Hano rero muhitondere ntimwibwe utwanyu. Turabagabishije kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Y'igihugu c'u Burundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu burengero bw'u Burundi Gatumba rero ingenzi zirinda gutanga ibiturire kugira zijabuke zorohewe. N'abakongomani baca ku rubero rwa Gatumba kavimvira ruhuza Uburundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bariko bidoga abajejwe uruja n'uruza ku ruhande rw'Uburundi bakaba basaba amafaranga kugira ngo ingenzi zoroherwe mu kujabuka. Bakaba basaba abategetsi b'Uburundi gutorera umuti iyo ngendo.
ingenzi zica ku rubibe ruhuza intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi na Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo zidogera abajejwe uruja n'uruza ku ruhande rw'u Burundi. Ku rubibe rero biraboneka hari ivyo bishiriyeho nk'umumenyesha makuru wa SOS Media Burundi akaba yaravyiboneye. Hari abagore rero bigira abadandaza mugabo nibo baca baza kuvugisha ingenzi zidashaka kubateba bakaba bakorana n'abajejwe isuku. Abantu rero baca babaha impapuro z'inzira zabo bakazibagarukanira zirimo ibidodo bikaba bivugwa n'ingenzi rero zarinze gutanga amafaranga. Maribi aja kenshi mu Burundi akemeza ko ategerezwa gutanga amafaranga 5,000 ya Kongo yahawe abajejwe uruza n'uruza ku ruhande rw'u Burundi kugira ngo rero bamureke arengane n'ingoga. Abajejwe isuku rero nibo bafasha mu kujana ayo mafaranga. Gurishe nta n'iminota 5 mara ariko utabigize uko urahamara n'isaha utaronse uruhusha rwo kwinjira mu Burundi niko avuga. Uretse rero abajejwe isuku, abagore b'abakomisiyoneri, abashoferi bunguruza abantu nibo baba hagati y'ingenzi n'abapolisi bajejwe uruja n'uruza bakabwira abakiriya babo kwegeranya amafaranga hamwe n'impapuro z'inzira. Jean akaba yemeza ko yamaze iminota 45 ku rubibe kandi atangenzi nyinshi zari zihari. Abakozi bo ku ruhande rw'u Burundi bakaba bakora ibishoboka byose ngo badutege kugira ngo tubahe amafaranga. Ku ruhande rwa Kongo rero nta n'iminota 10 umara mu bihe bisanzwe niko rero avuga yidoga. Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo iri mu muryango w'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko EAC. Abanyagihugu babo barekuriwe kumara amezi 6 muri buri gihugu badasubiye gusaba uruhusha. Mugabo abakongomani rero bamaze amezi 3 mu Burundi basabwa 20,000 iyo basubiwe iwabo. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano ntiyari hagufi ngo yishure ku kibazo vya SOS Media Burundi. Mugabo mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca Martin Iteretse arongoye ubushikiranganji bw'umutekano akaba biyamiriza ingendo mbi iranga abakozi b'igipolisi c'u Burundi basaba amafaranga ingenzi zica ku kibuga c'indege ca Bujumbura kimwe rudende igihugu gisanganywe. Muyandi makuru, ikinyamakuru La Nova Burundi kandika ko CNDH ibona ko akwiye kujaho itegeko rihimiriza umwana wese kwiga akarangiza amashuri shingiro. Naho rero hari utwigoro leta yashitseko mu gisata co gukingira agateka k'abana. Sixte Vinyini muri abarongoye mu rwego rw'igihugu cejwe kubahiriza agateka kazira muntu CNDH avuga ko n'ubu ikibazo c'abana bo mw'ibarabara cabaye akananira abahinga. Abakobwa batwara inda batifuje baracari benshi, abafata ibiyayuramutwe nabo ni benshi. Aravuga kandi n'amashuri usanga ari kure mu bice bimwe bimwe vy'igihugu. Imyizurira ituma amashuri yugara, abana baja kurobera, ababa abakozi bo mu mazu canke ahandi batarakwiza imyaka yo gukora akazi. Mu bijanye no kwigisha, umukuru wa CNDH abona ko akanovera k'inyigisho kabangamiwe n'ibikoresho nyunganirabumenyi bidakwiye, ibirasi bidashemeye n'abanyeshuri benshi cane ku buryo bicaranako. Yabivuze no mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uno wa gatatu kw'igenekezo rya 20 Munyonyo 2024 kwa 20 Munyonyo no munsi mpuzamakungu hariwe amasezerano mpuzamakungu y'agateka k'umwana. Sixte Vinyini muri aba akaba amenyesha ko gukingira bidasanzwe agateka k'umwana biguma ari umwitwarariko muri Afurika muri rusange hamwe no mu Burundi. Akavuga ko ari akaryo ko gukebura inzego z'igihugu n'abigenga, Abarundi n'abanyamahanga ngo bakomeze kwerekana ishaka mu gukingira agateka k'abana mu ntumbero yo gutegura kazoza keza kabazokorera mu ngata izo nzego ishonja n'ijambo. Umugwi CNDH rero kabasaba abategetsi b'igihugu ko boshira mu gitabo kimwe amategeko akingira abana no gushira itegeko rihimiriza umwana wese kwiga akarangiza amashure shingiro. Duhereze kuri aya makuru harabana n'amatora. Mu gihe rero buca abarundi bitabira amatora muri 2025, President Evaristo Ndayishimiye yibutsa abarundi kugendereza hakiri kare indongozi bazotora kuko arizo zizobashikana ku mbona kazoza. Mukuru w'igihugu akaba yarabishikirije ku wa kane mu ntara ya Karusi, aho iyo ntara yari iramutse yakira
urumuri rw'amahoro. Perezida Ndayishimiye akaba yarasiguye indongozi nziza iyo ariyo muri babandi bamana n'abenegihugu bakumviriza ingorane bafise. Si irya mbere umukuru w'igihugu rero asaba abarundi kwitondera gutora indongozi zibaserukira. Akarorero ka hafi ni kuwa 11 mu Kakaro 2024 aho yagendera hariko harangurirwa ibikorwa by'umushinga amateka Claude Nimubona asanzwe avuka i Muramvya. Umukuru w'igihugu rero akaba yarahamagariye abarundi kutazotora abashinga amateka batabakorera imigambi y'iterambere aho babaye. Aho rero hariho abashinga amateka batorwa bagaca bigira Bujumbura ntibasubira no kuja iyo babatoye ngo bumvirije ico abo baserukira bagona.